umustar nka Satsby ashaka kugwara bakamutera urushinge like nka kujya twayibonye mu mafoto bariko baramutera urushinge yaregeye umuntu w'umugabo muri kwifata nk'imikino ngo bimwe vyacu ngo mumenyereye ngo imitwiko guys cette fois-ci imitwiko la promoteur agwaye c'est sérieux sabo gusa nibe nabarimvye benshi bagwaye Nesragera aragwaye n'abantu benshi bamwe mu industry bagwaye abanyamuziki aba video vixen benshi ndabifuriza misuhuko ingwara zasatse en tout zasatse. Hello family, thank you ko muri top, thank you ko meze neza, ku batameze neza nabo ndabwira ati mwandanye kwihangana cyane, turi mu bihe navuga ati bitari byiza bisaba gusenga cyane no gukomera cyane kugira ngo tubashe kubicamo. Inyuma ya birateba ngibindi bisanga, ngizi izindi ngorane, ngizi ingwara ziraje muri industry yacu y'umuziki w'u Burundi. Guys ndakuramukije, umuntu atarakora subscribe kuri Buja TV ndamutumye gukora subscribe kugira ngo tubandanye turonka update news, kugira ngo tubandanye tuba ku mwanya tubashe kumenya ati mbega ibihe bigeze he, mbega bimeze gute, abaririmbyi bacu byifashe gute, bamerewe gute, mbega ko tutariko turabona ibikorwa vya naka ari hehe, ari mu biki. Nimba hari ikintu canyigishije, nimba hari ikintu novuga ati cyo yari gikwiye kutwigisha twese abarundi canke abamenyesha makuru surtout nka twebwe turi aba YouTuber, ikintu canyigishije kuva ku munsi w'urupfu rwa Miss Erica. Narabonye ko bikenewe cyane yuko kenshi tuza turahabwa update news z'abasani canke z'abastar, hari abantu badakunda kuvuga canke z'abastar ngabasani. Uvuze umusani umengo uvuze umuntu umengo sinzi byari byo, sinzi igihe twari muri press conference ya Liberi, Leonce ngawe yaravuze ati je sinzwe baryohera mwebwe iyo babisa abasani ko deja birababaje. Yaranavuze akantu ngo ndanga abantu bavuga ngo ivy'imyidagaduro. Yeah, of course. Ivy'imyidagaduro ngo mwe muraryoherwa ngo birabaryohera. Dafa passe naho mu gihugu kibanyi bari bakoresheje emission nomwitani umukinyi w'umukomedian yitwa Papa Sava, baramubwira bati aravuga ati nimba hari ikintu ca mbere kimbabaza ndakunda kubakurikirana cyane Papa Sava ari hose ndamuramukije cyane. Yavuga ko barundi no ahubwo yavuze ati nimba hari ikintu kibabaje cyane kibabaje nabonye hari igihe ngo ushaka kuja mu rubanza byitwa yuko usanzwe ukina amakomedi canke usanzwe uri umustar, ugasanga ngo muri urwo rubanza ngo baraguhagurukije ngo twabonye ngo nanaka yashitse ngo nahaguruke ngagira utugenegene kwamba ngo urubanza rubandanye rugiye cyangwa ugasanga ngo wagiye kuri anterema wagiye guhamba ukaza wumva umuntu umuoncle cyangwa umufana yaje ngo selfie wagiye guhamba vraiment nga selfie ngo mwifata ga selfie, ibaze wabuze inyokuru wawe waga selfie abandi bantu baza kuyifata gute. So en tout cas nakakazi kaba star kabaririmbyi umuziki w'u Burundi hari hageze cyane yuko tubiha agaciro tugaha agaciro kuko nabo barakora cyane kandi nibaza yuko bakora cyane kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi kibandanye gishininga hanze, bacumve batumenye bamenye u Burundi bamenye n'abarundi dukora gute tumeze gute tubayeho gute. So ngiyi rero birateba irasohotse ariko bigashika yasatswe ngo birateba ariko bigashika kandi iyo bishitse ngo bitangaza benshi. Harona kandi kantu umuntu arawe yaciye avuga ngo niyo binashitse benshi bacavuga ngo twaragusengeye cyane ngo amasengesho yose ibi byose byabaye kubw'amasengesho yacu Imana yabwicubahiro cyane 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 yuko Imana turanayibeshera ukagira ngo gusa nayo yarashavuye ari ahantu muri Bibiliya ngo havuga ngo murabikora mukibaza yuko jewe mpanye namwe mukibaza yuko je ndico kimwe na mwebwe ariko mba ninumiye tu iba yipowe uyage hose naho tuba turiko turavuga ngo twaragusengeye ngo no kuri ngo mu bantu babaye hafi ngo uko nuko ngo nanje nari mari Imana sico kimwe na twebwe niyumvira nka twebwe kandi ntikora nka twebwe ni nakazi n'abantu mwe Imana yubaho kiragoye cyane.
So guys, at this time kandi ndagarutse ndagarutse kuvuga cane ku bintu biko biraba muri industry yacu. Ndagarutse kuvuga ku ngwara ziriko makuru y'ingwara zasaze. Osho benshi bariko bibaza ati seriously canke n'ubwoba bwo gupfa canke kubera yuko ngo vyavuzwe yuko Miss Erica umuhisi Miss Erica yagwaye akamara igihe ngo ntibimenyekane ngo hama ngo bigaca ngo bimenyekana canke kubera ukuntu amajambo menshi yagiye aravugwa ngo mbega ko mutamuramukije ngo ko mutamuravye. Ndataje cane Mario Balotelli muno mwanya aradukurikirana cane, the big boss the big boss aradukurikirana cane. Ndamutaje cane, hari audio yandungikiye guys, kandi anyihanganire ndayivutse ije n'ibintu vy'ingwara. Yeah, of course. Bon, bijanye n'ibintu bimaze imisi biriko biradushikira, n'ibintu biko biraba muri industry y'umuziki wacu. Ekambwira ati acha nibaulize mwe mnaongeaga mtu anakufa tu mnamtia kwa mastati. Aliugua kaugua mkumtia kwa mastati kwa mganga anakufa, mwache vitu vya hivyo mwe. Ona statiza watu wote ngumi ngore simpizi, mwache vitu vya hivyo. Mimi nikikufaga mstari mtu atanicha kustati. Kama kunicha kustati ni kumzimo sitingi na kufa, mwache vitu vya hivyo. Bon, à vrai dire, ukuntu yariko arabivuga yarababaye, yarafise ishavu yo kubona ukuntu tuguma dupostinga statut ziwiwe. Yari yakomanse kuri video ya Miss Erica nari na postinze igihe dukorana ikiganiro, ariko aravuga ati Imana irahari, Imana iradukunda, nta muntu Imana yaremye ngababare dufise gukora tu. Iyo video ayikomanta ko nyina avuga ati ko iki muri ko muramupostinga yaragwaye ntimwagiye kumuraba. Yaragwaye. Niyo mpamvu mvugije audio kandi antuka nimba biza kumugwa nabi ambabarire kandi ihangane pe ko vyari ngombwa sinayishuye iyo audio nayo nishuye. Narayiretse ndayumviriza misi yose mpora ndayumviriza nkavuga kuko ico kintu no kuri nimba ari ikintu twagakwiye kwiyagiriza nico. Sivyo na kuno umuntu ari muri industry siyo tumustar na Isaac ariko kwivuga kuri Isaac TV yaravuze ati Star gwa yagize ikibazo, arafise abantu benshi influence, arafise abantu benshi bamukunda. Fale yuko bavuga bamwegereye bari posh basi namba badashaka kuvuga bakavuga. Umuntu aragwaye bimeze uko mutabari. Bakayimenya hakiri kare. Rero izi ngwara ziriko ziraba nukuri nashimye cyane. Bon, ego birababaje mugabo d'une autre part je vyanyoheye kubona umu star nka Satsby. Nimba ari umuntu akunda gukora ibintu by'amabeji yiwe kandi ugasanga yafatishije ni Satsby, ni kapo ya Satsby neza cyane. Nimba hari umuntu akunda gukora utuntu twiwe mwibanga n'ibintu byinshi cyane bishikira Satsby kandi yama mu bisanga aragira ibisanga nawe nyene kuko n'umuntu aba muri iki gihugu cyacu nyene bya bisanga duhura navyo nawe arahura navyo akabigira ibanga niwe. Akinumira akabigira ibanga ni Satsby arabigira ibanga cyane. So rero kubona ashaka kugwara bakamutera urushinge like nka kujya twayibonye mu mafoto bariko baramutera urushinge yaregeye umuntu w'umugabo. Nimba ari abantu bihagarara ko n'abantu igitsina gabo nukuri tingo yaregeye murazi yaregeye mugani watuje usani yaregeye. Hari abantu badakunda yuko tubabona babaye faible ari mu kibazo canka gwaya aremvye umuntu w'umugabo. Abakobwa basi bobo canka aba mama twebwe ngira ngo turemwe muri faiblesse. Mve ngo baguteye n'urushinge ngo wona ko minduru nk'umwana abantu bose bakumva ati umuntu avema arababaye. Si so rero kubona umuntu w'umugabo ashaka gupostinga kujya akavuga ati je kweri ndagwaye abagwaye none uno musi abandi kuva umunsi wa mbere ndibuka mengo byarabaye hagati ya Landry Promoter na Satsby nibuka umuntu yatanguye kuja kwa muganga. Umuntu yatanguye kuja kwa muganga yari Landry Promoter, of course. Yes, Satsby barakurikiye Landry Promoter bapostinga n'ifoto gusa byarambabaje by the way. Sinzi ko apart ya Landry kuri pa ya Landry ko byamugoye neza
ya foto yabaye post gupostinga ifoto umuntu agwaye ndacabigura kambaye agahuzu ndacabigwa ni kuvuga bigenze kujya abantu ro guhera rujya munsi ngo no kwigirisha premièrement ngo uzogwara ngo ni wagwara ngo gashika ngo uzobika nabaye amakomantere menshi kuri Facebook ngo ni wagwara ngo uzogendasha hari n'undi nabonye you can believe abantu kwereka bakina n'ubuzima bw'umuntu abantu apart de ça abantu turafise ukuntu tujudginga like no umuntu twatumukunda turafise ukuntu tujudge niko turemwe niko twimereye commentaire z'abarundi zo zirari hariho n'uyundi apana commentaire hariho n'undi ya postinze ko equivalent ya post yancitse ntayifashe screenshot no yari kuri statut ya Landra ahubwo and then statut ya Landra yashyize ko screenshot y'umuntu ya postinze ngo ngugo nagwarandiri promoter ngo nagururagiye naho iyo bari joke naho iyo bari ari buzz ngo ngugo nagongururagiye ngo asha ngo nagwarandiri promoter uragiye narakunze ukuntu Landra yamwisha ambwiye ati ngo ntaho ngiye ngo murahuma ndi muzima wende muzima murahuma avuga nyene umuntu naho umerewe nabi gute basi ugira buremesha genre kuko hari abantu baca bapanika nakaragiye nakanu n'umundi kagwaye ko deja urupfu rwa ujya kiradodora hamwe na small mama n'imfu zakurikiranye ukuntu rero kumva ngo umuntu aragwaye n'ikintu unyumva ibintu urupfu rurafise akantu ruje ndamaze kubura abantu bari proche cyane urupfu ni ikintu cya mbere kikubaye ku bwa mbere sometimes uravuga ati rurabanza rugakubita ibintu byino mugani w'uraho and then ukavuga ati ibintu birabaye byasaye yapfuye none aragiye byose urupfu rurashize muhira urabanza ukiyumvira rurashitse muhira cyangwa ugasanga umujene w'umugenzi wawe arapfuye ukavuga ati urupfu rurashize no mu bajene mu bantu tungana baratanguye gupfa seriously ejo ni jewe atabaye jewe ejo ruzotwara uwundi muntu rero urupfu rumaze kugutemberera kabiri gatatu n'ukuri no kugutemberera rumaze kugusura abanyarwanda bivuga neza ngo kugusura rukagusura kabiri rero urupfu rwadusuye muri industry y'umuziki birateye ubwo ruragukanga ruraguhabura urupfu ruragutera ubwoba kubyumva ko anytime muri uwo mwanya nyene umengo ruringaho ruriko ruratembera umengo ugoye urundi muntu hagati aho urumva ko twagendewe n'impfu mu minsi ibiri Samova Mix aragiye aka Kiradodora hatanguye Miss Erika aheze Miss atanisha meni heze abo nabari muri industry twamenye abatanguye mu munsi Telopio tubona bamwe mu legend twemera aba star nabo barabaye hospitalize ejo gusa tutibagije CEO tutibagije yuko kino gihe malaria typhoide infection du sang ingwara grippe inkorora ingwara tukabiko birasara kandi uravye nabi kanakwicaga malaria mwina misi irarenga iranakwica sinzi umbwiye ngo sita n'ikicica ahubwo malaria mwina misi irarenze ni kuvuga abantu babibonye bacatanguvuga ati ngo ubwo ngo n'ubwoba ariko n'ubwoba burimo for sure novuga ati n'ubwoba burimwo niko kuri n'icyakintu ariko ndavuga canke ni ikirima yahindutse nyene ukuntu kirima hinduka ingwara imvura ari nyinshi cyane nubona ko muri imisi imvura ari nyinshi kandi akavura gake ikakunyagira niko usanga kana gukwege none kuri ba bantu rero bariko baravuga ko ngo ibintu ari amabezi je vyambabaje sinzi uko muri kuravyakira no kuri kurabibona ndibuka kijya gihe si muri mpamvu byose biko bisubira hajya nyene ndiko kijya gihe ca Miss Erika hariho Maneko Drizzy ya postinze avuga ati ukuntu Instagram ukuntu ama réseaux sociaux indirimbo za Miss Erika ziriko ziraduka ntihaza kubura umuntu aza gupostinga ahavuga yuko yapfuye kugira arabe yuko yo kwironkera utwo views Miss Erika atarapfa no afuye bavuze ati ukuntu ibintu vye biko biraduga ama réseaux sociaux yiwe ariko araduga indirimbo ziwe ziko zirarabwa ku bwinshi vyace biduga cyane byaraduze cyane ku buryo ico gihe ndamukunda Maneko Drizzy ari update cyane arasesanga ico gihe yavuze yari indirimbo ya Erika indirimbo no YouTube yiwe ariko ba subscribers bangahe and then baraduga down hiyongereka abantu barenga igihumbi
kwa Erika ya muri rya minsi nyene mm. no antuka baranaciyongera aravuga ati ukuntu biko biraduga ntihabura umuntu azakora base y'urupfu bon icyambere cyo Singo base y'urupfu ukuri base y'urupfu avuga ngo napfuye kugira arabe yuko izi views zo dukuramwo ni mpwe mahubwo zona twiyicira so rero icyo wonye nacyo kirashaka gushika ariko cette fois-ci nta si blague si broke kandi si buzz comme tel bien serious uri kurabiraba kandi hariho benshi bamaze kudushikira bakaturabira yaba ari buzz ntiborinda guprecisa baka ngo babashe kuvuga ngo precisa kubwire n'ahantu uja kuraba umuntu quand même kandi ari hospitalize vya vrai yayo biri serious kandi ni ingwara nyene biboneka unamuravye nazi ya video deja nibiburi buri gukora imenye ni ingwara unamuravye ni ingwara yaramusinzika umengo nyene ararembye for sure ararembye biri serious industry y'umuziki n'ukuri abantu musenga muhaguruke musenge cyane iki nico gihe canyu mudusengere musengere umuziki w'u Burundi uko jambo cyabaho ndi ngo turarembye for sure turarembye for real nukuri turarembye nikibazo mureke kwifata nk'imikino ngo bimwe vyacu ngo mumenyere ngo imitwiko guys cette fois-ci imitwiko na promoter aragwaye sérieux nawe no sinibaza yuko ukreya ngo uragwaye hama ukarika gukora ibiriko birakwinjiriza donc juste sagira barabona yuko Landry promoter atari karakora muri no minsi nimba hari umuntu akunda akazi niba ari umunyakazi mugani wiwe umutananigwa niwe Landry ngira ngo naho yo baremvye gute muga bikunda kaguruka akagenda yoja gukora cette fois-ci umuntu aragwaye araryamye nukuri ikintu gihari no kumushikira tukamuba hafi sivyo ndamwifuriza ariko nawe kugira ngo ntibabashe kuducika nk'abandi yantuka twarababaye bihagije kandi twarahomvye bikwiye mu mpera z'umwaka si heza na gato cette fois-ci rero biragoye gose kubera yuko vyaje muri industry rero vyaje kugwadusuye ari ikintu nakunze kuri ya Amical des Musiciens i Burundi yari maze iminsi iri mu gacerere ariko yavuye mu gacerere mw'abantu mwe irahoza imiryango y'abahisi ca nagikunze nari natino yaramaze iminsi ariko aravuga ati mbe ya Amical des Musiciens iri hehe sinzi n'ahandi nabonye ngo kubera iki c'était yari statue ya Simbizi wa Semavumba narayikunze ni bande bari bapostinze ni yari bariko barahoza mu miryango y'ababuze barabivuga ko bo muri gouvernement ejo naravuga ati none mwari murindiriye iki ushua twabuze igihugu cyose twabuze batube hafi ejo barabikoze ya niko kuntu umuryango wa Amical des Musiciens yagurutse avuga ni vyiza uko Jean turabona ko tudatamba twirorera basi ego ya kuko turakora kandi nibaza yuko nimba hari ikintu ca mbere kiba abantu igihugu kikamenyekana n'umuziki w'ahantu kuko deja wumvise indirimbo iryoshe ikibazo ca mbere utangura kubaza ati abona baki nabahiye cyangwa wumvise indirimbo umengo ko bavuga ibintu biri biza uravuga ati aho bantu basaze beruye ni bande nabahiye ke baririmbuko cyangwa abana abantu bariko batamba neza nabahe utangura kumenya kwanza de quelle nationalité abantu bavamwe nabahe so nibaza ari yuko rero abaririmbyi bari mu bantu batuma igihugu cyacu gitera imbere bari mu bantu baraneremesha n'amahoro of course na cyane uno musi rero ku bantu bariko baravuga ko ari base ibintu vya Sadbi kandi aragwaye no byo bidasatu jewe sinovyita base ndabisubiramwo sinovyita base kubera yuko ari ababashije gushika tubabe hafi ababashije gushika kandi amapanda bizeye kandi bikunda nifuze yuko na budget abantu toshika
twoshika naho bitaryoshe n'ukuri nimba hari ikintu kibabaje nuko umuntu azanye kamera wigwariye kabona umuntu ashisa gushira ko kamera ngo genre ndabereke yuko ngo umuntu agwaye ngo biri serious foshwani ibyo si byiza bazi baradutahura hari ukuntu media idashobora gushika ahantu ngiye kuraba umuntu ngagwaye ngo nuko ngo dufata ama emission ngo tugire gute ariko sage vraiment hari ibintu byo gukinisha rero n'ibintu bitari byo gukinisha surtout nko muri kino gihe umuziki w'u Burundi duheruka kubura abaririmbyi babiri ntivyoroshe si igihe cyo gufina vraiment ngo uvuge ngo ndagwaye ngo ndafise ikibazo bitari ibyo vraiment sinibaza yuko vya bikenewe gose ngo tumukina n'ikindi kintu ariko apana muri no minsi en tout cas sibanza ko bikenewe so ikintu ahanini novuga ikintu ahanini nosaba badukurikirana nuko premièrement bo biha agaciro umuririmbyi avuze ndagwaye umuririmbyi n'umuntu wa mbere abasiteka tuvuga umustar n'umuntu wa mbere ataba yifuza ko bamubona muri faiblesse ego kuko atuka ntibiryoshe ngo bakubone ngo wakenye ngo wakubiswe ngo wabaye ngimbwa ngo nta kintu ufise ngo uri gusabiriza canke ngo uri gucoresha birababaje n'umuntu uko nyene twumva yuko umustar yumva yuko atobipiblia ngo yumve yuko biteye isoni ni nkuko atoba yifuza yuko abantu akunda abantu influence abantu bamukunda bumubona gwaye vraiment ego kuko sinibaza yuko ari umuntu aryoherwa gwaye cyangwa ngo yumve yuko yo piblia ngo ngaragwaye nanje igihe nari ngwaye deja je sindi umustar n'ukuri sindi umusani ngo mvuge ngo n'ibindi bintu vyatari ariko igihe nari ngwaye no kuri statut yanje nta statut wari kubona ngo je ngo merewe nabi for sure naravuga ati n'ukuri ahubwo ndakeneye gukira manzozi ndabwira ati guys nari ngwaye nari merewe fo ariko at this time man ishimye meze neza kandi yerukana mwebwe merewe fo ararisa meze neza so nifuza yuko bo bifata au sérieux umuntu abwenda afite ikibazo babitahure babifate au sérieux surtout nk'aba abantu bavuga ati abatwita aba manager abafasha abaririmbyi bagiye batandukanye ntibisunge gufasha bajya bonyene nyabuna barabe n'urundi ruhande bavuga bati tubuze Satbi n'uyu nahakiri hasi turiko turamufasha hari ahantu atoshika basi turabe ukuntu dufasha na Satbi kugira abashe kumererwa neza canke tuhabe kwa Landry Promoter kugira abashe kubandanya duza umuziki w'u Burundi ko deja Landry Promoter afashe runini mu muziki w'u Burundi sivyo babashe kuvuga ati reka dufashe Landry Promoter abashe kumererwa neza hama tudugirize na wa wundi kuko Jesse nibaza yuko ariko imana mvume no kwidogera Imana avuga ko umuntu ashobora guhura n'ikibazo ko umuntu ashobora kugenda kandi ubona yuko yarakwiye kuhaba ahubwo kugira ngo afashe abandi bantu afashe abandi benshi bagiye batandukanye so rero nifuza yuko genre cyo nobasaba icyo nosaba abarundi badukurikirana icyo nosaba abakunzi b'umuziki w'u Burundi ufise icyo ufasha para kuvuga ngo genre na mabezi ngo n'ibintu by'abasani ngo n'ibintu by'abastar no ufise gufasha fasha mufashe akire kugira ngo turabe yuko twoshika hajya abandi bageze at this time turiko dutumira abanyarwanda kuryosha iminsi mikuru yacu turiko dutumira Christopher turiko dutumira Chris Easy turiko dutumira Dajo abanyamahanga bagiye batandukanye kugira baze kuryosha mu gihugu cacu ariko raba baririmbyi bacu barashaka no kugwara tukaguma tuvuga ngo na mabezi ivyo bihagarara tubavuze nabo turabe yuko ejo twobasohora nabo mu minsi mikuru bagatumirwa mu bihugu bibanyi basi nabo batoja kureba basi bagasohoka bakaja kuryosha iminsi mikuru nabone bakaja kuryohereza abafana babo bari mu bihugu bigiye bitandukanye so kuvuga rero ngo ni buzz nukuri tubanze tubishire ku ruhande kandi n'ababikora nka buzz deja na Ines Khagwera aragwaye sabo gusa n'abaririmbyi benshi bagwaye Ines Khagwera aragwaye n'abantu benshi bamwe mu industry bagwaye abanyamuziki aba video vixen benshi ndabifuriza misuhuko ingwara zasaze we have to take it seriously reka dusenge mw'abantu na cane dusenge n'ukuri kandi tubifate hose yoye dusi ico dufashe nimba uterera isengesho mu masengesho yawe nimba usenga ntaburyarya burimwo wewe ushaka usenga Imana ikabasha kwakira mu bambere kwakira amasengesho yo mu bambere
cisa nkuvuga ati ndasengeye umuziki w'u Burundi, ndasengeye abanyamuziki, ndasengeye abasani, kuko nawe no antuka kuva hose ati yakoreye nkubutse karirimbo na kamwe kakuryoheye kibi antuka yarakoze. Landry promoter kuva we yatigitiye no kuramaze guteza imbere abantu batari bake, amaze gutuma abantu benshi bava mu bwihisho bagasohoka. So for sure nimba usenga cishamo mu gisabyo cyavuga ati ndasabiye misuhuko abanyamuziki w'u Burundi, ndasabiye bakire, ndasavye bakire kugira ngo tubashe natwe gutera imbere, turabiko twoshika abandi bashitse. Nakoze cyane, shimira cyane abantu bariko baradukwikirana kuri Buja Town TV, ndabashimire cyane, shimira cyane abantu mukunda gutwumviriza no kuri n'ivy'agaciro, abantu mudukurikirana n'ivy'agaciro, hama nifuze yuko dufata au sérieux no kuri umuntu avuze ndagowe ndafise ikibazo, tumushigikire, tumwifurize gukira, twifurize gukira Satbi, twifurize gukira Landry promoter, twifurize gukira Ines Rage, twifurize gukira Nice Greta. Asanzwe mu video Vixen abikora neza cyane, amatubandanya twihanganisha n'imiryango y'ababuze, mu miryango wa Sam Overmix, umuryango wa Small Mama Miss, irakoze Erika, tubandanya tubabwira ati babandanye bihangana cyane. Misuhuko. Mwakoze no kudukurikirana cyane, murakoze.